Turabaramukije nshuti bakunzi b'insamirizi mbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro kaze mu kiganiro cacu arico gwanyu indero runtu. Ikiganiro indero runtu musanzwe muzi ko kibayagira ku bijanye no gutsimbataza indero runtu dufatiye ku mico n'imigenzo y'ikirundi eka mbere n'ijambo ry'Imana ridasigaye inyuma. Ikiganiro indero runtu cuno musi tukaba twishikiye muri Risebuye ni muri komine Ngozi intara ya Butanyerera aho tuza kuganira na bamwe mu barezi eka mbere n'abaregwa kuri iryo shure. Tukaba tuza kuganira ku bijanye n'ingene babona indero runtu muri kino gihe ca none bagereranije no mu gihe ca kahise, ubona ko iryo shure risanzwe rifise n'uburaro. Mu gice ca mbere rero tukaba twaraganiriye na bamwe mu barezi bo kuri iryo shure harimwo n'umuyobozi ajejwe indero wo bita directeur d'internat, bakaba baratwiganiye ingene babona indero runtu uno musi bageranije n'imyaka yaheze, bakaba mbere baranatanze n'impanuro zitandukanye. Nkaba rero ndabatumiriye gukurikira igice ca mbere c'ikiganiro nagiranye n'abo barezi. Imbere yuko rero twinjira mu kiganiro nyezina ndi kumwe na bamwe mu barezi batandukanye basanzwe bakorera imirimo yabo yo kurera ibibondo ngaha kuri rino shure ryisumbuye risanzwe rifise uburaro rya Risebuye ni muri komine Ngozi intara ya Butanyerera. Nagomba ntangure ndamutsa umuyobozi w'uburaro kuri no shure turi kumwe. Umuyobozi ndakuramukije. Ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije nanje. Murashobora kwidondora ariko barakurikira ino mbonesha kure mbere ibumviriza n'ino samirizi. Yego. Je ku mazina nitwa Butoyi Jean Marie Vianney. Muri aka kanya jewe ndongoye indero kuri irise ibuye. Ego Butoyi Jean Marie Vianney murongoye indero muri rino shure ry'uburaro Risebuye. Uno musi twabagendeye aho tugomba tuganire mu kiganiro indero runtu kubijanye n'ingene iyo ndero runtu turiko turavuga mu mashure yifashe, ariko handi hato tutarinjira mu kiganiro nyezina mwebwe nk'umuntu ajejwe indero bavuze indero runtu mu mashure y'uburaro mwebwe mutahura iki kuri iryo jambo? Indero runtu ubwa mbere turumva ko nuhajya umunyeshure yigenza neza mu nyifato yiwe mu mvugo eka no mu vyakora, ukabona ko ari umwana w'indero nk'uko indero tuyizi, agendera akaranga, agendera imico, akitwara neza imbere y'abamujeje eka n'imbere y'abagenzi biwe. Nkungaha kw'ishure indero runtu umwana ayifise nibihe bintu bibereka ko umwana mwamwakiriye canke abari ngaha afise indero ngaha muri kino kigo, na cane cane ko hasanzwe hari uburaro haba abigeme n'abahungu? Novuga ibintu bitatu nyamukuru vyerekana ko umwana afise indero runtu. Bwa mbere ni mu mvugo. Umwana afise indero hariho imvugo akoresha ko ari imvugo itabereye. Umwana afise indero imvugo daza kubivuga neza. Ikindi ca kabiri ni inyifato, ukuntu yifata yigenza imbere y'abarezi cyangwa imbere y'abagenzi we. Ikindi novuga ni imyitwarire cyangwa ukuntu yitwara yigenza haba mu kigo. Ego. Mbega uno musi ugerageje kuraba nyene iyo ndero tuko turavuga mwatubwiye bimwe mu biyiranga ugerageje kuraba uno musi indero runtu igaragara ngaha amashuri ndiko ndabaraba ndabona ko ibanga ryo kurera abana mutaritangwe no musi kumbure murafise ibyo muzi muri kahise muravye no musi indero runtu y'ibibondo canke y'abanyeshure musanzwe mureze no musi mubona yoba imeze gute? Mbega yoba imeze neza? Hari itandukano ryo bari hari n'indero runtu yaho ya mbere mu bijanye n'amashuri no musi? Ego biraboneka ko hariho agahazi gerageje kuraba nk'uko bivuze uko twarutse. Je ndafise imyaka myinshi, iyo nabaye umunyeshure, iyo maze nkora ngaha ndumurezi, niyo maze ngaha ndongoye iki kigo, urabona ko hari tituka mbere ridasanzwe ry'iyo ndero runtu. Cyane kurya nabivuze uravye amajambo cyangwa imvugo basigaye bakoresha yo uri kuramuvugisha cyangwa umwajije ikintu, urabona ko mbere biko bija ahantu hagoye cyangwa kure. Uravye inyifato ukuntu umwana ashobora kwigenza, ukaraba no mu bikorwa vyiwe haba
uravye kuko kera umwana afise indero runtu udukorwa tumwe tumwe ntibigura mugora basanga twiyumvamwo uri nko kumesa uri nko guhanagura imeza cyangwa gukora ishuri urabona ubuko ari ibintu byo guhata byo kuguma emwe ugwana nawe kuko ku mwanya ukabona kumenga si vyarimwo ukibaza ati none wewe udashobora guhanagura aho waririye udashobora gukora iki gukora ishuri wigamwo bakarinda kugukura n'amanota mbere tubivuge cyo njeje kuko vyanse kose nta kundi hari ibihano amategeko ya leta yaduhaye tuvuga ati none ariko twebwe bwirageje hambere warumenye umunsi wawe kuteza gukora ishuri wamenya kutegereza kuhoza imeza uhejeje gufungura n'utundi tuntu nyene twereka ko umwana wubu nisinda bibazwa ico kereka ko umwana wese ndabibazwa rero ntandiro ntaba afise ikindi rero nokongerako n'amajambo amaje kuvuga ikintu cya kabiri ikintu cy'ubuzima bwazimvye yego aha kuri ubuzima bwazimvye ndavuga ibintu by'akazi urabona abantu ubunye twirukanga n'ubuzima cyo bagira wa mwana ugasanga umuntu umuvyeyi wanashima yarasimbiye onye mu bindi bihugu kuva ntari impande ya wa mwana kwaze aramukurikirana ko ziki kakandi bari kuravuga kanwafu akamucishako wa mwana yaciye akura yidegemvya yigenga ubwo buzi rero nutagiye hanze cyo usanga wewe uri umuvyeyi ukora ngaha ubundi muryango wari mu mama we cyangwa papa wiwe abafise hariya mu yindi ntara kuvuga mwe babiri ntimufata ngo mubashire hamwe kandi ibyo by'ubuzi umuntu asanga akora amasaha menshi kugira yungunganye maze agacaburira umwanya w'ikiyago cya babana twarabatoza ya bindi bita indero haziko twaramwigisha ati mwana urakora uku mwana ushitse aha ukora uku ugenda uku kindi cya gatatu rero ni iby'amajyambere amajyambere rero ni meza ariko mu bugerageje kuraba amajyambere no kuvuga amatelefone ubu rero twararengeye yandero haziko ya kera bimwe twaja kuziko bakagucira umugani bakakubwira ariko ubu ni ku telefone umwe yibere ku telefone umumama ku telefone umwana ku telefone no kuvuga rero nta na kimwe umwana bakimuha umwana aririra kubera moderne iyo twita modernité cyangwa amajambere igisumbi ico naco muri amajambere umwana kubona bya bindi ya nyifato akurikirana naye amajambere yo hanze cyangwa imindi nyifato y'ahandi mugabo nabo bo bafise imico ukwabo cyangwa gwimigirwa yabo mugabo cyuza kuyizana urumva uriko urititura kuko ntibafise uko umwe wese afise uko ameze cyane mbega none uno munsi umuntu ari kararegwa muri ubwo buryo uvuze ukabona ko indero wemeje ko hari byerekana ko yatitutse igihugu hari uruhombo kizogira imiryango izogira uruhombo ruwe ibi bintu n'ukuri bitagarukiwe si byiza igihugu kizohatakariza imiryango ihatakarize eka nabo nyene mu nyuma urashobora kubona ati mu bintu ngize hari ico mbuze kandi nawe nyene abihomberemo ugwaruka gw'ico gihe cyangwa gubu ku gihugu rero igihugu gifise abantu abana bazokura bakaba badafise indero runtu mu byo bazokora haba mu buzi bwavyo bazobibandanya kuko umuntu atanga icyo afise hazogira igihe mbere nabo bazoshika abarezi nazorera gute nawe atarezwe no kuvuga rero aho no kuvuga igihugu kizotakaza abantu b'ubuntu babashinga ntahe bashobora guhagararira amategeko bashobora guhagararira ijambo bashobora guhagararira ibiro ukabona ko ari umuntu ushobora kurungika no mu makungu ego akahagararira igihugu ku miryango naho niba abana nyene bigezaho batibanga umuvyeyi batibanga mwene wabo bivanye nuko yakuze iwe nyene akora ibimujemwo muri ico gihe rero azoguma akora ibimujemwo abona mwene wabo acishe kubohomba kubite atuki agirente uco usanga n'imiryango ntiremye itaremye rero n'igihugu cyacyo kirahombera kuri bo naho hariho benshi bazogwa mu mporero yuko bakuze usange uwo mwana ntawo mwizera
kuko adafise indero urumva ariko aratakaza amahirwe maze gutakaza amahirwe arabati nujya twomugira umuyobozi ujya twomugira umusanteri twomugira buramatari nawe ubona ingene bimeze urumva ko uruhombo ni ku ntabwo nyinshi mwebwe none nk'abarezi mureze ibibondo by'abigeme n'abahungu muri kino kigo mwebwe ni gute mugerageza gusubiza iyo ndero runtu mu gwaruka mwisunza akanovera n'imico n'akaranga by'igihugu? Turaruha ariko turagerageza nicyo gituma nko mu kigo nk'iki ateza kuba bajya bamwe bafasha bamwe bita bankadrere bafasha hamwe n'abarezi abigisha abarezi bagafasha babonye umwana agize ya nyifato itabereye iterekana indero runtu bakambwira ati hewe cyaza gucira imbere y'abantu gucira amate uri imbere y'abantu kirazira ubonye abantu bariko barayaga kubaciramo kirazira ukaguma tubabereka ikizira mugabira ruhisha kuko byose usanga uhera kubusa nakombe hazero kifaransa cyaratumugaje yego uhera byose umbwira ati wewe kubera iki utadodora winjiye mu biro kubera iki udakora intuza mubasanga uca ku bintu byose kubera iki yabuze byose urumva nyene ko duca turuha mu ikigo aho gukurikira tubabwira ati hageze ahubwo kuja kwiga usanga uhera ku kintu cyose utegeza kumukurikirana biraturisha gose ndabibona ego tubutse bariko baradukurikira ku kiganiro ari indero runtu aho twagendeye ishure gisumbuye rya Risebuye risanzwe n'uburaro tukaba turiko tuganira n'umuyobozi yajejwe indero muri kino kigo aho turiko tuganira ku kugende indero runtu yifashe canke ibonwa uno munsi mu gihe canone mu mashure na cane ano mashure afite uburaro aho turiko turaraba neza ico kubabwira ngo iyo ndero runtu igarukane akanovera mbega none mu gusozera ga muyobozi mwebwe nizihe mpanuro mushobora kuha ibibondo biriko birakurikira kino kiganiro mbere n'ugwaruka eka mbere n'abarezi babarera n'abavyeyi eka mbere na leta kuko umwe wese arafite uruhara ndavyibaza imanono tanga nuko tugarukira iyo ndero runtu kuko irakenewe nikarahara mu Ruganda ntibacura niyo ya mbere kuko umuntu adafite indero ivyo yakora byose bicika ubusa rero mpereye ku bavyeyi ico bokora twumvise ko bafise uruhara muri iryo tituka ry'iyo ndero runtu nuko twokwisubirako abavyeyi ubwa mbere bahari bavyaye aba bana ubwa mbere bagasubira kuri ya nshingano z'abavyeyi bakafata umwanya kuza barahanura bigisha abana indero runtu indero ibereye urumva bagafata umwanya ntibatererane umwana ntakure ari we yirera cyane uvuga urabona uko haje ibintu byiza n'amajambere ni byiza ibintu by'abayaye n'ababoyi umva abayaya nibo barera abana naho ni wa mwana rero wundi aho urumva ko wewe waramukumurira no kumugaburira cyangwa no kumuryamika bwari indero runtu atahejeje atoshobora kumuha kuko nawe ni wa mwana yego umuyaya arakeneye mugabo ufata kanya kukugira umwana wawe nawe tufata kanya tubarere tubigishe ico gutinya n'ico gukora n'ico kidakwiye gukorwa rero ngiye kuri baba abagwaruka nago gubu navuze ko ruzogira hari intambamyi kandi ruzogira ibibazo muri kazoza ko kutazokwizigirwa bivanye n'indero berekana nabo urumva ko bakwiye kebuka bakumva ko bariko bariyima amahirwe menshi muri kazoza kabo bakiza baravugana mugabo ni ibinyene leta kwe gushiraho akanya cyangwa karyo ko abagwaruka boza ruravugana kwigishanya ingene bakwiye kwisubira ko bakagenda runtu hama ku ntwaro twebwe abarezi ntako tudakora ntako tutagira turakora ibishoboka kugira ngo tubagarukane mugoro uwo mwana yamaze kumugara yakuze ari we yirera aratugora cyane turagerageza tukakurikiza amategeko tugasura tugahanura nibijya tuvugira ku idrapo cyangwa tukabakoranya nko ku mugoroba tubabwira ati yemwe tifa twaye nkuku zogira ibibazo hama rero ku bajeje intwaro nabo nyene turabona ikintu kiriko kiraduka cy'umugwaruka rushobora kuvuga ngo siniga kandi ndarya ngo wamvyaye ubona ngo sinkora
kandi ndarya kuba mvyayibona gutegeza kundera aho rero nibaza ko nk'umuvyeyi abonye iyo nyifato ko akwiye gukorana n'intwaro ari mustande cankwe bajya ba nyamiramabi bakababaza uwo mwana icyo ashaka urumva ko ari karahombye igihugu kuvuga rero intwaro nayo itegerezwa kuvyinjiramo kamenya ego cyane ko twabonye ko hari agahombo ku gihugu iyo abana badakuranye indero runtu ndi kumwe anumwe kandi mu barezi bo kuri no shure ndakora mu kice ndabaramukije nanje ego mwito bande izina ni Mukirisugiyo nkaba sanzwe ndu mwigisha murezi hama nkabafasha no bijanye n'indero byo bita mu Gifaransa encadrement ndakunda gutebana n'abanyeshuri murakoze ego murezi turiko tuganira kujanye n'indero runtu mu gihe ca none nga ku mashuri bavye ko usanzwe gukora n'ibintu bita encadrement byo gukurikirana abanyeshuri eka mbere usanzwe utanga n'ivyigwa mbega uno munsi wewe indero runtu hano uherereye mu banyeshuri uyibona gute novuga muri rusangi ko tugereranije nuko dufata indero tuva bivanye niyo dusanzwe tuzi turabona ko agenda haba impinduka bivanye n'igihe twiga ukuntu twifata ukuntu umunyeshuri bayifata imbere y'abarezi mu gihe kicanke kiriya yabakeneye umurezi muga turabona ko agenda haba impinduka igenda isubira inyuma no musi wewe nk'umuntu ajejwe indero ajejwe kurikirana abanyeshuri iyo hageze ko utanga impanuro canke ugira uhane umunyeshuri inyifato imeze gute ugeranije we nuko iyo bagira baguhane mu gihe cawe byari bimeze twebwe guhanwa twabifata kumwe ni bakwe ugiriwe umenye bakugiriwe kuko wumva umengo ishure umengo wari gucura itakaza ariko bakwemeye baguhana ugumeho urumva ko byaba ari ibintu byakunezera mugabo uyu munsi ahubwo urahenda uragereza kwinginga ukamubwira ahubwo uhakwa kumusaba ati uwo kwemera nkaguhana ni ibintu bigenda bitakara sinze hagiye wibaza mbega bakuze muhira barabahana byaragenda gute urabona ko ibintu bigenda bitakaza ingufu kuko hari n'igihe usanga amanota agomba guherana abanyeshuri kwimvira kuko igihano kiri ku ishure cyane cyane ni ugukwirikiza amategeko y'ishure agenga indero ariko ari igihe ubona wayikwirikije umengo ajya amanota 60 bamo ajya yose yohera mu minsi mikeya yo baheze hari igihe wimvira ko umucisha kwa gakoni ariko hari uca kunana avuga ati mbega nkuhita mbaye igisuma ariko twe wumva umene ubuntu ugiriwe batagukuye amanota bakagukubita kuvuga ibintu bigenda bisubira inyuma sinzi ko ari ukuntu babona ishure bitandukanye n'ukuntu twaribona mu gihe cyacu yego uko biri kose ko babona ishure wewe ubaza ko abimwe muri ivyo byo bituma abana abanyeshuri atacu bacibanga nkuko bagira bivuga hamwe n'abandi baze ko ivyo bari bikinyene no bishira mu migwi itandukanye ubwo wa mbere no vuga mbega muhira basanzwe babayeho gute ndiko ndaraba iki gihe hari ibintu byishifatira abantu mugira ni bahindera ikwiyengira abana bivanye naho umuntu aba yakuri kuko kera hari igihe twasanga abavyeyi bacu wasanga hari habarimyi baba baguma muhira umwanya munini sayakoze munsi y'urugo ahejeje gace taha muhira hama akatuganiriza hama naguhamagaye wewe ukuntu witavye ahubwo ati suko bitabuku ugasanga ugiye wewe wumva wikosora ati bitabuku umva ivyo kabigira muhira ugeze kwishuye naho acivuga ati mbega kuko mwigisha yabatinyitse kurusha umuvyeyi wasanga atinyitse gose kuko nanze wamubona gake kuko umuntu mutebana kenshi uramumenyera mugabo rero nibaza hari kubera ubu ngira benshi bava ahantu hateye imbere cyo sanga umuvyeyi yirirwa kukaza gataha arushe ku mugoroba ashitse muhera ntabwo cyosanga afashe telefone yiwe atawe kuraba kujya baduza tu video cyosanga kuganira n'umuvyeyi biragoye kuganiriza umwana nibaza kari ico gituma nabana iyo baje nubu biba bigoye wewe ugerageje kuraba warandose indero uno musi ubona kugira ngo abana bazoshike kuri kazoza basigagere nkaho ugeze rego ubona bizoborohera hoko gwiki nkawe nk'umurezi novuga biragoye gose
barashoboye kuhashika gusa bakahashika batameze nk'ababari imbere ukuntu bameze bagashika barahindutse dufise abantu novuga adafise imico n'imigenzo dusanzwe tuzi mu gihugu cacu ariko bafise iyindi mico itandukanye kubaho gutituka kw'inyifato akaba aribo bantu igihugu kizoba gifise mu myaka iza nayo indero yacu nk'iyo two tavuga indero runtu ya kera numva hari igihe nibaza ko ubwa mbere mbega yava kuki kuko hari igihe mbona umengo n'imyaka ubu biroroshe bashe gushika mu 10 na kanga bafise imyaka mike tugiye basanga imyaka yisununuye imyaka igezi ari myinshi nkiyumvira mbega n'imyaka mike bafise none ivyo bataronse mu imyaka mike bafise zo bironka ryari hageze aho birera kwamaze kuja mu kuri za kaminuza bazari bo birera mbega indero bazoyikura hehe ko twe twashikaho tuyifise nenshi bituma je mbona umengo hoba gukomezwa kw'indero runtu guhera muri primaire mashure matoye y'intango akaba gukomezwa indero kurya mu wa gatandatu wa saa tuhateba tukiga ibintu vyinshi ndetse n'umwaka wo mu w'icumi ndiko kuntu watugirira akamaro tugenda twiyumva basi wamengo hari ukuntu tugenda turashigwamo kwiyumva nyene personal sinzi kuntu kivuga ubuntu muri twebwe tukiyumvamwo ubuntu ico nico no kumva ego wowe nk'umurezi hari impanuro ushaka gutekerera abarana kubyo buko kuko sinibaza ko umuntu atafite indero runtu bidashobora no gukora no kuri bwa bumenyi mu muhamwishuri mbega bahasaba iki abanyeshuri ariko barakumva no munsi abanyeshuri bwa mbere novuga ko ataribo hanini sinoshimikira ku banyeshuri gusa nibo duhanga amaso kuko nibo Burundi bweje nibo duhanze amaso gusa ubwa mbere ndumva umengo indero abavyeyi mbega indero batanga imeze gute iki gihe baritaho abana ikindi naco ivyigwa bihari uyu munsi urutonde ruhari umwana kwirikiranwa gute hama abanyeshuri nabo nkuko mubivuze numva two basaba nibigire kubara imbere zabo kuko barumva ukuntu bavuga ndakunda kubaha karorero ko hari gihe uzumva ngo bashamiranye bagumvye kugwana ati murigera mubona umuyobozi ahagwana n'umwarimu bakavuga ati ntavyo turabona ati ni kubera ko bahereye mu iki gihe bimenyereza kubana n'abandi ati namwe nimwigire kubara imbere zanyu mugira mushoye kubigira ko mbega bitwara gute bifata gute kuhiga igihe bagenda bahindura uri nyifato inyambaro ibiki sinzi ibigenda bihinduka mugira bahindura inyifato numva rero bo kwigira kuri kuba bari imbere zabo nanzi inyifato nyinshi bazana ntibazibona kuba bari imbere yego nuko tugushimire cyane kuri zino mpano utanze nizera ko zizofasha batari bake murakoze nawe insamirizi y'ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turi mu kiganiro indero runtu ndikume kandi numwe mu barezi asanzwe yakurikirana abana ngaha mu bigo by'ishure bya risebuye ni ishure nkuko mwavyumvise risanzwe rifise uburaro ndakora mu kije murezi ndabaramukije bamenyesha makuru tangura mwidondora ariko baradukurikira ku mazina yanje Banyitakizimana Egide sanzwe ndi umurezi mwigisha ngaha mu kigo ca risebuye bamwe mu twaganiriye ntibaharira ko indero runtu yahuye n'ivyago iyo biri kibatituka mbega mubwe namwe niko mubibonaga mwiki ego cyane uko tubibona turana ko indero y'ugwaruka itakimeze nkuko twe twayibona tucaruka haba ngaha mu mashuri aho turiko turasha twigisha uravuze ngo ntimuyibona nkuko mwayibona mucaruka uwo tubwira mucaruka ingene yari imeze nuno munsi ingene tugereranirize murakoze cyane twebwe tucaruka duhereye nk'umwaka w'indwi dushitse mu ishuri tukabona ko umwigisha yari byadutere isoni kwinjira hama mwigisha amaze gushika turiko turiga twaba ducereje kandi ntitwashobora gusohoka umwigisha atasohotse ariko twebwe turiko turigisha usanga ruja n'uruja rw'abanyeshure ugasanga barisora atawusavye uruhusha nibwo uriko abahanura ukabona neza yuko batabishize ku mutima kandi kera twarabona nk'abigeme binjiye wasanga hari umwigeme yivoronta agafata agatambara agahanagura ku meza y'umwigisha ibitabo akabipanga neza ariko usiko bikimeze n'intebe usanga hari usanga ziri mu kajagari bikagaragara neza ko indero yatitutse none iyo bibashikiye gamwigisha muri ko mwatonze namwe muzi ngene mwareze bikabashikira muri mu ishure
muvyakira gute? Nkuko umurezi aba yaramize akabuye k'abagabo ka twakuriye mu ndero nziza turaheza tukabahanura cyane cyane tukababwira kahise kiwacu aha amashuri aho twaciye nka jewe ko nize ngaha nyene ndagerageza kubereka ukuntu twubaha abana barezi batureze kuko bamwe baracari ngaha tukabwira turi mu kibanza c'ishure mu mwanya wa etide ukuntu twifata turiko twifata turi muri refectoire uko twifata no turi dukorwa tuba turi ngaha tukababwira ukuntu twifata tukabahanura. Mwari mu murezi mbega iyo umuntu umunyeshure agize iyo nyifato itabereye agatakaza indero runtu hari ingaruka mbi bishobora kugira kuri kazoza kiwe ku muryango mbere no ku gihugu? Je nova ko bifise ingaruka mbi niniya kuri we ku muryango no ku gihugu. Ubwa mbere duhereye kuri we amara amashuri atanderagira nko ko bigeme ntibashobora kuronka iyo bubaka. Kandi iyo bageze bubatse naho ntibazobana n'abagabo babo kuko uyu muhungu avuye ngaha atanderagira atubaho umusumba no mwigeme harigira shikamurwa kibaza ko ari kwa kundi niho uzosanga ziguma ari injyane. Ku gihugu umwizeye ukamushira mu mabango diregiteri iki nimba yakuza atanderagira agendera nko mu nzira z'ubushurashuzi azoguma agira amatantive yo kubikora niyari ntazoba bamwituye mu biro. Mama bavuze bati hari gihe biva ku bavyeyi hari gihe biva ku buzima bwahindutse hari gihe biva kuri aya matelefone namwe mwaza ko byabiva? Novuga ko ari byo canke atari byo. Nka jewe gituma avuga ko bishobora kuba atari byo nakuze abavyeyi je batanyitaho sinabo bandihiye nakuze ndihirwa n'abantu hama je nshitse batubwira ko udafashe indero yo mu bavyeyi ushobora kuyifatira ku ishuri kuko nabo nyine arabavyeyi hama indero bampaye nanje ku ishuri ndihihangiro ati naho javye tutabanye hafi reka fata inzero nziza ivyo batubwira mu ishuri ndabikurikize. Mwandi maja umuntu ashaka kwirera canke akaregwa n'ishuri? Ashaka kuregwa n'abarezi bo ku ishuri kuko azomara imyaka nk'itatu ngaha arezwe n'abantu bavyeyi ashobora gusubira mu muryango wafise indero mbere ahindura ibintu kubana hano hari indero zihagije. Rero uruhande rumwe bashobora ko abavyeyi nabo nyene bafise uruhara kuko batabakurikiranye mugaha nk'umunyeshuri yoshobora gufata indero tumuha ku ishuri yosubira inyuma afise indero kandi akazogirira ikimaze umuryango n'igihugu. Mu gusozera none hari impanuro wotanga kuri iyo migwi yose? Ego no hanura ugwaruka ruri mu muryango ni gubahiriza abavyeyi kuko besha abavyeyi bashobora gutanga indero abana bakagarariza nibumvire imico y'u Burundi ha mu nyambaro ha mu dukorwa dusanzwe umunyeshuri ashobora gukora muri vacances hama bageze ngaha kwishira imyaka bazohama canke imisi nibumvire impanuro z'ishure bitwarike ibintu byose tubabwira bazoca abanyeshuri beza bakiri ku ishuri mu miryango na kazoza kejo. Tugushimire cyane mwigisha. Murakoze cyane ndabashimiye. Ni ngaha rero dusozereye igice ca mbere c'ikiganiro indero runtu twakoreye muri Lisebuye aho mwabonye ko twaganiriye na bamwe mu barezi aho mwumvise ko bavuga ibitari bike babona vyahindutse n'icokorwa kugira ngo indero runtu bavuga ko yatosekaye isubire kunagurwa. Mwumvise impanuro batanze nkizera ko umwe wese muri mwega izo mpanuro agiye kuzikorera ko baba abavyeyi abanyeshuri kambere na leta umwe wese akaba agiye gukorera ku mpanuro zatanzwe n'abano barezi. Tukaba rero tubashimiye ikiganiro kikazobandanya n'igice ca kabiri aho tuzoganira n'abaregwa bo kuri iryo shure naho butaha.